Je ni chenye ujewe. Esha nanuzi vraiment nukuri Mugisha mana yanje. Akanya. Borinde. Akanya ranyibagiye. Ndakwibagiye urinde. Esha yakuba wigira ibintu bitari byo. None ibyo nabyo byakora umushari wanje. Wewe Mugisha ndakwiyamye. Wagutumye umbwire ko bidakunda. Kidapasa kabisa. Wanyibagiye vraiment. Ndakwibagira gute urinde. Oya reka uvuga utahora. Umviriza umukobwa. Nimba ari umuntu yaguhaye mission. Ngene umbwire yuko kidakunda kuri jewe. Uracumva? Je nafise ibikomere by'iwanje. Cyane byakomeye. Ndafise ibikomere by'iwanje je naciye mu bibazo by'inkundo jewe. Ngene umbwire umuntu yaguhaye iyo mission. Ati Mugisha full stop. Nigikunda. Uracumva? Aya Mugisha wa mugore. Ndakwisabye. Je mfise ibikomere by'iwanje ngaha. Urumva? Ibyo cyumuwe ntabyuzi. Rero ntushake je kumfinisha. Wagutumye ngene umbwire ko kitubintu kidakunda. Aya vyema yakunyibagira vyo. Nta muntu yantumye reka kunyibagira. Uvuga utankora kwa mukobwa. Je Soranje. Oya umviriza. Numviriza. Buze nti. We kari kuru. Wori mubiki. Abantu nabo ndugara portail. Oya nta kibazo vraiment. Wowe abantu bose babugurura kubera iki? Ndangene umuteri wawe. Ana kibazo ateye ujya muntu. Oya ndagusabye. Nta kibazo ateye. Numviriza. Nta kibazo ateye. Ndakubwiye ni. Gashira mu mutwe. Jewe sindi babanje. Umenyereye. Urumva? Sindakuzi. Nituzinanye. Ibyo tubireke bari. Umvize ndakubwira ikintu. Wewe mukobwa, wewe wakuntumye wewe. Hayi majaribu wae. Abasore bungura majaribiyo na majaribiyo. Na muntu yakuntumye. Wewe nani kini kigeragezo nani? Mane. Kini kigeragezo umusiri wawe. Ntabwo n'umusiri wanje. Kini kigeragezo? Ntabyuzi. Wewe. Ntabyuzi wewe. Mugisha kagenda babise. Oya vuga ngo. Ubunyanuranye. Oya toka tomurazi nanye toka mbisa. Mugisha sheri no. Oya cyane no. Koma shetani. Koma shetani kwanza. Allô? Ça? Mfutse? Idaro bari turi. Sawa. Allô? Mugisha. Babarira unyaruke ureke ivyo urimo byose. Nyaruka ugende umunyabunyegereye iraro arituriye. Nyaruka urabe ko hari ibintu bikora. Nyaruka cyane. Sawa. Ndiye bikoze ibintu. Umuriza rero akazi gakomeza uko nyene. Kora kaje ikintu nkeneye nuko upereza amadetaye amwe ku yandi kandi kindi naco ayo mafoto yafatiwe arungikire mabuja. Nibyo shaka nyene. Sawa. Kumugabo ndagutamwe ibintu.
Kiri umeze neza umva nimba hari iminsi wanyemeje uno munsi urankora uyu munsi wakoze akazi keza ndanezerewe amafoto uko nayashaka niko nayaronse uburazi ikintu kinene ubumye kari kuri ubu yarungikira mahabuja kugira ngo utangure dutwike neza neza nawe sinakubwiye uzurare ku bwoba narakubwiye uzurare ku bwoba ndakwereka ukuntu ndikorera utuntu twanje nitowe umva reka manu nkore turabiza kuvugana hanyuma gusa uno musi uranezereje cyane mbwira ndagukorera iki ku mugoroba ndagukorera iki tell me my baby yes that's my love okay bye I love you yes hanyuma Mugisha nagomba ndakubaze ndafite akabazo gatoya nagomba kukubaza mbega umukobwa yitwa Solange uramuzi? Solange yego urashobora kunira telefone yawe gatoya hariho akantu nagomba kuraba hanyuma reka turabe hariho umukobwa yitwa Solange hano reka ndamuhamagare wumve halo uwo buri Solange hanyuma nagomba ndakubwire jewe ndi Eric musaza wa Lydia nagomba ndakubwire ako gakino urimwo ushaka wokareka urabona arakutse telefone pardon boss ari ikintu arataho uyu Solange nibiki hari ikintu cyatumye ndakubwira nti umpe telefone yawe nagomba ndakubaza ikintu kimwe nanje mbere yuko ndakwishura hariho umuntu mwoba mukoresha telefone akoresha telefone yawe iyi yego telefone yawe iyumvire nka hirya y'ejo zari tariki 12 nko mu masaha 8 nta muntu wera akoresheje telefone yawe Didier yasaye telefone yako ari umuntu agira avugane nawe nibyo ariko ngubwira rero nukuvuga hari agakino kariko karakinwa nukuvuga uyu Solange hariho agakino kariko karakinwa bo n'uyu Didier agakino wewe umaze kumbwira yuko Didier ashobora gukoresha telefone yawe sometimes kandi sirimu sikabiri ndakunda kwimwe ambwira ati umuntu tuye kuvugane amuha kuko Didier jewe n'umuvandimwe kabisa niyo yasabiye akazi niyo yankuye ruguru kuvuga naca nyima kabisa ubimenye rero yuko telefone yawe ariyo ikoreshwa kugira ngo usogotwe ingota mu mutima hajya ari akantu abatanzania umwe yaririmbye ngo kikulacho ngo kikongoni mwako umuntu uzi mugenda na musangira mu mitiro hamwe uyo niwe muntu mubi kuri wewe nukuvuga niba pardon boss ari ikintu je natahumva ibi byose Didier abikora ku biki iyi Solange aza muri bino kubera iki ngo twegindana nawe ngo dimushiri kubera iki imvo ubwa mbere ikintu womenye ubwa mbere bwo wewe urumwizigirwa urumwizigirwa umuntu abantu bose bakunda umuntu kubera ukuntu uremye abantu bose baragukunda ico ni cyambere ashobora kwangira kigatuma aguteranya n'abantu bose bagukunda ikindi nacyo nagomba ndakubwira Mugisha ushobora kumenya
nagomba ndakubwire ko hari ibanga wowe utazi. Hajya rero umushikanje agufite ko agatsima, umushikanje aragukunda. Madame Lydia, mushikanje twe tuvuka turi babiri, nta ndakubwiye mushikanje n'urya nyene aragukunda, kandi ishobora kuba imvo n'imvano ya Didier kuguteranya nawe. none ibyo Didier arabizi? Hari ukuntu Didier ashobora kuba abizi, kubera ko my sister Lydia ati yamufata nk'umuntu wo hafi, abizi yarabigiye. Aho hari akabazo, telefone yawe aho hari akabazo. Kintaho bose nukuri bakoze cyane. Jewe naramaze kwiyumvamo kandi ndumva neza ko umwizigirwa narabikubwiye. Niyo mpamvu muri minsi isigaye mbona umengo Didier ariko yarihindutse ukuntu atahura. Babona ibyari ibyo rero N'ibanga ndakwibwira, kubera ko nanje ntakwiyumvisemwo, nabonye ko umwizigirwa naho uko ibyo bintu byose biriko biragucako, ayo mageragezwa, ibyo bibazo, ariko je narabonye ko umwizigirwa umwinosa. ukuri urakoze, Imana ikomeza cyane. Yego cyane Kabisa urakoze, kandi ibi byose bizohera je ndabikwijeye. ariko naho nirinda ku kazi ntazi biva niyo bijya kuba byariye rero iremena nk'iriko n'ibyo n'inyenda muvano nico kibazo yumvise, nuko kuntu yumvise ko wewe mushikanja gufise ko urukundo agukunda. nurega baje bose nyiri mukene atacyo mfise, nabuze umugore kabisa baje afata nk'ikimbwa yataye. Urumva umuryango we baransuzugura bakangaya, none ubu ngira afata intumbero nziza, nange kubona umuco mu buzima. Umve kandi umuntu jewe nafata nk'umugenzi, nafata nk'inshuti yawe, umva ibintu akarangurira. None finalima abantu baba bakundanye, abantu baba bakundanye kwera, aho hari ikibazo, kandi jewe nawe duteza kuciyishura mu mitima yacu tukamenya aho duhagarara, kuko ibibazo iyo umuntu agomba gutera intambwe ntabwo ayitera byoroshe. Haraca ibibazo, ateza guca mu bibazo, ateza guca mu ngorane, ari ibyo byibona biriko birakugora. Uno munsi twese aho tugeze uno munsi ntitwahageze byoroshe. sinahura sinumva ukuntu Didier yoba ari muri babandi bita bamwunguka, kandi we yaguma ambwira ati dutere imbere, ndagufashe dukora imigambi. Sinabitahura, biriko birananira kwakira. Ariko ihangane, ibyo Didier n'umuntu mutoya cyane, urya ni mushikanje, kandi nanje naramaze kukwishiramwo mu mutima wanje. Ubwo rero urya ni umuntu mutoya, ikibazo kizotungana, ndabikwijeye. Imana yabishongoye. Murakoze. Sawa sawa. Ikirere kidahise kinini, nshaka kumenya impamvu yagutumye ndushatse gafoto. Ninde yagutumye? Kumera uko naguhaye akazi ko kumpiranira amakuru y'ikundiro, igihe y'ikundiro bikaba byaraheze. Jesse mbibuka naraguhaye akandi kazi ko gukurikirana abandi. Hari umaneko naguhaye kuri Mugisha. Mbeho ujya mu kuganwa yarejiga ukuriki, yarinjiye mu nzu, yinjiye nkandi. Ibyo cyose nibazo mfise, kandi shaka kumenya Mabuja, urabona cya akazi kanje nako gucunga urupango, ndaba binjira n'abasohoka. Mva je nabonye umuntu nazi, bona raje nangura kubona batanguye bahoberana na Mugisha. Naje cimvuga ati ahantu uyu muntu ijya mbere, naje ndajanje cindafutura
nashimvuga ati reka ndaguha amakuru ahubwo je nagira ko noba naragize neza ko ibintu vyose je nganda bikurikirana wewe waza je ndumwana umva ndakubwira nkeneye kuri kiwa nkeneye ukuri kandi nimba hari ikintu kuramisha ndagusubiriye kandi nimba ari ikintu kuramisha icyo nakubwira umutima ukubwira mabuja rero ndakubwiza ukuri je kuri kw'Imana Didier niwe yambwiye mbonye ikintu cyose Mugisha akoze nzuzi ndamuha amakuru Didier n'uyu Didier nzi w'umugenzi wa Mugisha cyane hari wundi kuravuga Didier nyene nduzi yego basi nimba yamuhaye amakuru yo gukurikirana Mugisha kugira uzuramenya amakuru we yose jewe windukiye kubera iki je telefone yanje urabona ko ari y'amanyanga mva telefone hari ukuntu nagira ikaguma yifyonda ibintu byirungika cisanga nabirungikiye wewe ariko nuri kubirungikira Didi phone yari yamaye akazi abaye nyine bwihenda ukuntu urumva umbwiye yuko Didi yaguhaye akazi sibyo hama ugashaka kurungikira Didi amafoto ugaca wihenda ugaca urungika iwanje siko bimeze eko mbeho ho musi cyagenze gute yaramuyandiriye by'ukuri kugira urinde ufata ayo mafoto byagenze gute je nkeneye kumenya inkuru ya nyayo y'ibyo wiboneye ariko narabibonye byose urumva ijya mukobwa yaraje maze kugurura Mugisha nawe araza n'igishika cyishimbura barahoberanye barafatanye ndavuga bya bintu umva Mugisha maze kubona rero nababonye cyo mbona tanguye kumwikura umva na Mugisha nisho cyatumye mvuga ati aya mafoto kwa nabo ukunya ambonye acaramwikura atangura kwigira ituntu tw'udusoni kubera mbonye naho bundi yari yamufashe neza ibasha sinzi zimwe muri mbona hari mu televiziyo yari ne yo basha none byo kuri utambesha uramubone mabuja yari yamufashe ndavuga ati uyu mukobwa yahoraza ngaha mabuja kuri ico mu byukuri yari cyambere ndamubonye ariko rero Mugisha ko yamayira nsige amafaranga asigaye afise asha niba ubura kutamwirukira nawe ubufaranga afise asha aguma yegeranya abakobwa se n'injojo nacuruga ifisi iyo nzobe nacucari gifisi iyo nzobe bashnyora umengo kinywa amata hajya Mugisha arashiramwe imitahe biraboneka sabura koze wegende banaye akazi kawe koze